Nampuze mwese bakunze ba Black TV ni Black TV Burundi channel yanyu y'amateka ibazana ibintu biri update ni inkuru zose mu gihugu cyose. Right now ahandi ni muhinga nkuko mubibona ni ngani coalition de jeunes en action aba jeunes yene bapambana abatwebwe nyene tugoma tupita amakona yose twiruka gauche droite n'ibituza yuko dutigita so harejo nururutse imodoka mvuye Bujumbura nje muhinga bwaro bwa mbere munyori muhinga vraiment ndetse kubabesha narangarukirana bitiga soko mugabo bwaro bwa mbere je nshiki muhinga aho nicururuka bus ashoboye ku face to face no mu jeune umwe bitebu ni sawa mazene ndashima baraye neza none buke uri mushimira Imana uri muzima ushimira Imana. Wewe twahuye ejo just nurutse bus burya mwanya je n'ubwa mbere nshiki muhinga sivyo je nshitse muhinga ubwa mbere ndiko ndakanura nk'ikidagara kibonye itara hama mu maso nyene nca mbona wewe turahuje amaso juste nk'icururuka wacho yumva gute naribagiye ko yoba ari we mbonye biransiga ko mbona twakomeje kurabana cyane mbona dusa n'abazinanye kuri Facebook amanye turamukanya nyene uri umunyamuhinga nyene umeze nkanje mbandi nko ndaherera umwanya wose je ndi umunyamuhinga nduka nyene ngaho muhinga centre we mwaka wageze ngaho muhinga ko benshi baravuga bati none hajewe nageze muhinga mu 2019 we nawe ku butaka bw'umuhinga wabugeze ko ryari kugira nabakubona bamenye ati ndiko turaganira n'umuntu yageze muhinga muri uno mwaka. Nageze muhinga le 25 juillet 1996 nibaza ko mama nyibaruka bibaza muri si oya ndisiye kubera yarabimbwiye uje byizera bari byo kina keshi ubwiwe n'umuvyeyi mpakukizere uko nyene abavyeyi burya afise amabanga menshi. None abanyamuhinga burya bakunda kwita gute canke hari indi zina banyitwa Alpha nibaza ko no kuri fibiriko ngabo mazina y'ukuri ayo umuvyeyi ashikiye aguhereza direct mu gihonyora imuhinga hari mu 1996 aciye kwita gute Heri Manirakiza Heri kugira no biswe nibaza ko ayitazina ry'abagenzi biva kugira bakibaguta ko Alpha ko Alpha ni ndimwe mu mazina y'Imana nibaza ko bivaye n'amazina yanje ukuntu nitwa Manirakiza irindi Heri ni izina ry'igiswahili n'abandi siguro yayo nibaza ko n'umugisha nibaza ko nanje hari Imana integurira kandi komeza gukora ku bwingo bwanje. Ni byahe bimenyetso mu buzima bwawe wowe umaze kubona kuko haraheze igihe umuntu abonye link mugabo umuntu agerageje gusesangura ibyo yavyaragushikiye ukabugihema ni ibintu biba kenshi bidasobanutse kandi umuntu agerageje no kuraba n'ivyagushikiye umuntu arakuravye no mu maso ntiyomenya yuko hari ikibazo runaka cyo bakiri muri wewe. Ni hari sano byo bifite nubwo Alpha bw'iryo zina cyangwa n'iryo zina rya Heri cyangwa n'umugambi runaka Imana yabigufitiye. Nibaza ko hari isano bifitanye n'iryo zina rya Manirakiza cyangwa Heri kuko ugerageje kuraba accident nagize nkaba nkihumeka nkiri muzima. Nibaza ko namaze imyaka 2 n'amezi 3 mu bitaro cy'Ingozi nagize accident. Nibaza ko uko mama yanyise yoba bifitanye isano nuko baho kwanje nubwo ko mfise umugisha nyene nkuko bari yinyise kuba nkiri muzima bibaye na accident nagize ukuntu ari grave.
ku bantu baba batabonye accident cyangwa batagize iki urashobora gato gusubiramwo ukabasubiramwo histoire gatoya kuko twe twabonye link isaba ubufasha runaka ivuga ati umuntu ashoboye kugira iki ahantu runaka twabonye ko mu Burundi byo byaranse yuko ivyo byagushikiye byateye izindi ngwara nga mu Burundi bigoye ku buryo ndaza abantu bari kwadukorana n'abantu benshi batari bake bari mu mpande zose z'isi bashobora kugira bamaze kumva ibyagushikiye ko bagire no mutima kugira ico boterera nibaza ko hari 2016 mu ntango za 2016 le 31 z'ukwa gatatu ndiko ndava mu Karusi mu ntaya Karusi ndiko ndagira utungarutse duhekanye n'undi mugenzi wanje no twagongana n'imodoka mu korosira aho ibindi byakurikiye nibaza ko ntabimenye nisanze mu bitaro nisanze mu bitaro hama maze kwisanga mu bitaro nasanze navunitse nagize fracture verte ku Murundi nagize fracture verte igufa riravamwo nonga kutako ngia fracture fermée hama ukuboko nako kuba paralyse barangiriye ntuzeye barangiriye operation ku Murundi ku Murundi banashami icuma no mita kurashami icuma nuze ukuboko nako ukuntu bamvuye nagenda muri kinesiterapi buri munsi bangorora muri kine après 20 jours ukuboko hajemo amadouuleur chronique ibintu byo kubabara cyane buri munsi mvumenga harimo imisonga yaraduga mu kuboko kose gushika ngaha mizose nagumye mu bitaro ico kingo cyose aya madouuleur chronique amaze kuza bandungitse mu bitaro kujya gukoresha ntuzeyi kujya kwivurizayo baneka gukoresha scanner cervical nayikoresheje basanga mu mutwe nta kibazo nigeze ngira bandika kandi mu Burundi gutanga ama resultat kwa docteur bari banduse mu Rwanda muri ico gihe baca batumika muri Kenya gusa nta buryo bwari buhari kubera umumama wanje turi kumwe ntakaza afisa kwa na gatoyi muri ico gihe kwa tutari kuguma mu bitaro bangiye operation natashe muhira ndamara nka 2 semaines handi kuta ko hari micuma haratoboka maze gutoboka isubira kwa muganga baravura biranka baca bangira operation icuma baragikuwamo hama barongera bahashona neza ndibaza amafoto sono wayabonye cyangwa aza kuyabona bangira operation neza barahuga neza ariko kujya gukora minyuzi nubundi harongera haratoboka bansubiza muri bloke kumbaga tugiye bansubije muri bloke sanga bakuye migufa mutako ahantu bambwiye ko ari infection bitwa osteomyelitis ituma amagufa bungwa ariko aho ukuboko nakomeje njya muri kine kandi guma ku miti ya antidouleur so nakomeje kuguma nyene njyamye ahantu bari bambazi ntibigeze bahugara nakomeje gukoresha amaradio bagasanga infection cyarimwo suba muri bloke bangiya iyo yindi secretomy bagasanga kandi infection hazemo nibaza ko gerageje guha ama operation bangiriye ama operation 8 byari ibintu birabaje cyane kwa murabagwa burakanya aho iyo bazugira amadouuleur mu kuguru kongo kagira amadouuleur mu kuboko nibaza ko iyo myaka yose naba ntarigeze njyama ngo sinzire mwijoro kubera ubabare bwinshi
bama barantera amadiclofenac kubera ko ububabare bwinshi. So babo na buri gihe mama barambaga mama aravuga ati ubushobozi bumbanye bukeye, yumva ko ifise umuvyeyi n'umumama naho nyene atakaza afise kuguma mu bitaro imyaka 2 n'amezi hejuru ni imisi myinshi, kandi aho sinafise n'ungwaje umuntu yarangwaje n'uwo bahemba naho nyene yangwaje imisi mikeyi, ubundi aragenda ndasikanda kwazo n'abagwayi bagenzi banje baba bafise kamitende gatoyi kundusha, kubera babize iyo muhuriye ahantu mwese muri mu kibazo mugira urukundo. So mama rero yarabonye ko nta bushobozi afise bwo kugira nkomeze imba mu bitaro, arambwira mwananje taha, ndabona ko bazokoma barakubaga igihe cose bihehe, kubera abaganga bari barambwiye ko utagiye ahantu bagukorera greffage osseuse mu bundi nta bakora ntuze iyo secrestomy yonyene, nta greffage osseuse bakora. Kandi rero ntuze iyo infection y'igufa yiwanje yabaye chronique, umva yabaye niniya. nagiye mbere ngenda ku bitaro bya privé bitwa hospital mu Rwanda, ndakoresha amaradiyo n'ibiki, muganga aravuga ati igufa ryawe ryarononekaye cyane, tube natwe ibyo tugukorera ngaha ni byandi bahora bagukora mu Burundi byo bahariza kugira iyo infection y'igufa ntikomeze iduge, ariko ahantu bo kuvura mu Buhinde niho bakubwira iyo greffage osseuse, niko kuboko kwawe niho bo kuvurira. Sinibuka neza ibintu yambwiye bonkorera mu kuboko, arambwira nibaje mu Buhinde kumva ukuntu bakubwira. So naroye abantu baba baragiye kwivuza mu Buhinde baba bazi ukuntu bahiga ama hospital, barampigiye baravuga n'abaganga, barabwira ukuntu ngwaye, barabwira byose n'igiciro bamvurirako. Naye sonze mfise umugenzi ari muri Canada yitwa Paul, arambwira kanje ndagufashe ndagukreye link ya GoFundMe kugira duteze inshuti n'abagenzi, imba ari uronsi $5 ashirako uronsi $10, 20, 100 narenga ashireko, turabe ko twokwiza vuba uje kwivuza mu Buhinde, kugira turabe ko twokora ukuguru kwawe hamwe n'ukuboko kwawe, kugira turabe ko indoto zawe zituhagarira ngaha nyene kuri accident. Mva ndacategereje igitangaza c'Imana, ab'Imana izokoresha kugira iki, kugira nje mu Buhinde kwivuza. Bisabwa ukuguru n'ukuboko, bisabwa $9,000 by'amadolari. Hari abantu benshi bavuga ati ni guteka mutwe, turana ko kuri Facebook ashako udufoto tumeze neza, ndibaza, ariko nibaza ko wewe tuba twashikanye muhira ngiya wanashaka nahava mu ijoro nkakwereka byose ukuntu bimeze, nazo ko wabyiboneye neza. Umunota amaze kuja ku dolari zingahe kuri ntuze? N'amanyakanada amaze kuja ko $7 zonyene. Abantu bagerageje kunsharinga ya campaign yanje, ariko nibaza ko ari mu Burundi, bari mu Burundi nibaza ko atama credit card bakoresha. Ndabisaba rero nk'abanyamerika cyangwa hari nyene za Canada kenshi za Europe no muri Afrika cyangwa umuntu none nk'akarorero abarundi turi miliyoni zirenga 10 z'abarundi, sivyo? Kandi ndibaza abarundi b'umutima nawe ni mu miliyoni zingahe, niho baramwe basi n'abantu 9,000. Kandi turabona kuri ino video hano turashize ko nimero za telefone, sivyo? Ukeneye $9,000 kugira ushobore kuja kwivuza. Nta bundi buryo warategekanije bwo kugira bwo gufasha ari nambari za aho bakoresha amantu z'enyama
amamone electronique cyane cyane ibyo ntibigeze ubitekerezaho ku buryo abantu boterera kubakije ku mbuga ngurukana bumenyi cyane amakonte runaka nijya gusa rya link yonyene hari aya sijya link yonyene hari ijya link ni abantu bari hanze y'u Burundi ndafise ndakoresha limikash na ecocash na konte ya konte iri muri kopeka ariko nabaza kunzo kubura ibindi konte ku buryo no muri handa ashobora gushaka ku inoti bano mabanki za ntuzenya Panama muri kopeke sinibaze ko muri Canada yoshira ku inoti so ndibaza yuko abantu benshi mwumvise story ya Heri benshi bamwita Alpha abarundi b'umutima turahari namba jena inaje mu zindi programme ngayo muhinga mugabo tumaze guhura maze kuraba situation maze kuba narabonye n'ijya link ndayisha ko nigisho kandi ikintu gitangaje nagerageje kuyipartage kuri WhatsApp mugabo nasanze abantu benshi nagenda irungikira wanashaka nabari hanze bari bamaze kuyibona mugabo maybe ataga kuko uraza harige ibibazo yuko umuntu ari umuteka mutwe yo bace baraba n'ibintu runaka cyangwa bakibaza yuko umuntu yakize atakibaza afise ko bashobora kuba nk'ijya link wa postinze nk'ipicha mu kwezi kwindwi akashabona muri 2019 uratije ko selfie ya bonane nyine akabona umuntu akayibaza ati bamupeti peut-être yarakize sivyo so nagomba kubamenyesha yuko situation yarimwe kuri rya ntuze yari rya link nijya nyene gusa je nari nkene dufashanye ikintu kimwe nk'abarundi je ari ikintu araka nace niyumvira no musi jewe mbega ngana tukagana kabitse aka ai na kadolari kamwe uko yobangana kose ni dolari rimwe iri kana kadolari kamwe kana gatigise bakanda karonga amafaranga akeneye dolari 9,000 by'amanyamerika kugira ashobore kuja kwivuza mwabonye amapicha mwabonye situation arimwe ni kujya nyene nta bintu byo guteka mutwe murabona n'ukuboko urumva ni hotela kazumu kidogo urabona ukuboko situation ni dolari wahite izo babonye ko ari dolari imwe ariko no mugabo w'umunyamerika sinzi ningene yitwa nano nkeneye kumenya icyo nzi usa nuko ari dolari so rero iyi imwe jewe ndumwe nka Idris menshi ari abanyita Simbizi ari abanyita Buddha iyi dolari imwe ndumwe ndayitaye ayimwaye mtamayeri ngaha iyi ni dolari bayita dolari y'umugisha ishobora kuza ari imwe akagira n'undi muntu yogira undi mutima nawe aka nimero zawe nizi ngahe za limitere nimero ushobora kuvuga bwiya ntibaze ngo nizo niyandike ngo nizo z'ubuteka mutwe je sinde umuteka mutwe ni 69 060 788 canke 79 313 914 leo ya nibaza ni cash nizo nyene nizo nyene zongene nandise ndibaza nta buteka mutwe burimwo nagi amikindi naco no basaba nuko ino link cyane iyi link ya GoFundMe ko abantu bafise abagenzi bari hanze iyo link iri ngaha munsi y'ino video abantu bari bafise abagenzi bari hanze cyane za Amerika babaje abantu bafise umutima w'impuhwe kuko aracyari muto yarafise indoto runaka mugabo byahagaritswe n'iryo sanganya ryamushikiye giturumbuka nuko nanje byo nshikiye ndinganye nefise microphone nganye no kabona ubwo nyene harabaye ikintu utomenya ngaha sivyo rero ikintu gihari namufise umutima raba nawe ugira icyo ukoze ni dolari rimwe ufise zibiri ufise zitanu je nashoboye kuronka rimwe kuko niko ndeya sivyo ushobora kuguronka n'ibyo 9,000 cyarimwe uvuga ati bana Heri byiza rero iyo nimero iri ngaho izo nimero ziwe murabe ico muzikoze ko izo zindi ziriko nizi wanje 915 izo ni zo nkoresha jewe ya Black TV no ni Heri nizere yuko very soon subiza ko iyi ni party ya mbere party ya kabiri azo bagiye kwivuza kandi ni vuba cyane twizere yuko mugiye kudufasha gukora share cyane apana share ya video
na share iyo link yo ya go found cyane cyane kuma my inbox on basome story yiwe kuko urabona igano tuyikoze mu Kirundi hari abantu batumva Kirundi mugabo nka hamwe wanashaka iyi video iri free ushoboye kuba wo kwiporta volonté ukayigira traduction mu kirimi abantu aho uhereye bashobora gutahura bashobora kubigira ukayiposta ibyo babyiza kugira kampanye ishobore kugera kure nanjye mwari kumwe n'Isimbizi ndabakunda sana.